Mwiriwe mwake muraho murakomeye. Akazina banyitwa Diodone kutanzi kumaze kumenya naho urumva ibintu vyose ni sawa. Wewe utarakora subscribe shanu yigire kubera nta mahera bacaginga ubusa ku kwezi mu mwaka ubusa, urumva ni ibintu vyagusa. Mwarabonye ama vlog ndakoze ndi mu Burundi, umunezero wari mwishingira mwarabonye, ndararyohewe. Urumva ibintu vyagenze neza mu Burundi. Ivlog ya nyuma mwarayibonye, sinzi utarayibona ugende kwiraba. Ndaza kwishira ngaha hasi ni iyerekana tuvuye mu Burundi gushika ino muri Amerika, ivyo twagiye turacamwo. Urugendo rwari rurerure mugani turashima Imana ko twashice. Ntibagire kukarungikira aka video bagenzi bawe, ni video zahise uzirungikira bagenzi bawe, kuko singomba ko ari we wenyene uzirabira, ahubwo zihe n'abagenzi bawe bazirabe, nabo nyene bazihe abandi bagenzi bazirabe. Rero umunsi naka video gato gusa ndagomvuge gusa ikintu kijanye no gutahura abantu, abagenzi, imiryango, abantu bari hafi yawe. Ingene wahora wumva babavuga mugani wewe ntubishire mu bwenge aho ntubitahure, ukazobitahura umaze kuvyibonera. Nk'akarorero jewe ingene meze, umuntu sishobora kumwanka aho sishobora kumumenya nabi ntavyiboneye. Kandi abantu benshi ntibameze uko. Umuntu ashobora kubwira inkuru y'uwundi muntu ukayitahura, ukayumva, ukayitwara uko nyene, uwo muntu ntushobore kumuvugisha aho ukamwanka kubera wumvise uwundi muntu yakubwiye ingene uwo muntu ameze. Mugani jewe ndifuza na wewe ntitumere uko. Wewe irindira, ego urashobora kugira ingorane kuvuga bati ngo je nzovyibonera. Ni nka ya nkuru yo muri Bible nyene, Pire ntiyemeye ivyo bamubwiye, niwe yagiye kwirabira acasanga nyene ivyo bavuga n'ukuri. Yesu yaragiye aho yaraduze, aho yari yagiye hose yari yaravuyeho aho bamushize. Rero kwisi abantu bavuga abandi, twese twakira ivyo batubwiye. Mugani jewe sindi umuntu yakira ivyo bambwiye, ndashaka kuvyibonera. Rero vuba ivyo bintu vyarambaye ko men. Je vyarambaye ko je ndabigenderako, n'ubundi ndashabigenderako, kuvuga ngo ati umuntu barashobora kumbwira ngene ameze, aho barashobora kuvuga ameze ukunuku, jewe ntavyiboneye, aho atankosheje kuri jewe. Urumva nzoguma ndamufata nkuko ari umuntu mwiza, nkuko ari umuntu asanzwe, nkuko ari umuntu atara kimwe afise c'ingorane aho c'ikintu cyo vuga ngo ati coshobora kudutandukanya. Mugani ndagiye ndavyibonera, biramba ko mvuga bwa mundi nuku. Mugani wa mugambi wanje wo kuvuga ati nzoguma nkora ibintu ko nuko uzogumaho. Rero mu buzima wewe urabe ngene wifata, kandi urabe n'ingene ufata inkuru ziriko ziraza kuri wewe. Inkuru zivuye ku bandi zivuga uwundi, urabe ngene urazakira kugira nawe ushobore kwiyakira. Kubera ivyisi biragoye, hari umuntu azogenda avuga nawe uwundi muntu atari kubona bimeze. Rero jewe ko ndokubwira wewe ni kuvuga ngo ati wumvise inkuru z'uwundi muntu, uwo muntu atana kimwe arakugirira, aho watangorana uramubonako, mufate nkuko ufata bagenzawe, bashiki bawe, mpaka uwo muntu ubonye ivyo bintu abigukoreye. Urumva umuntu ahure si ibintu birebire, ko hari ibintu udashobora kuvuga ngo ati ngo hinge nindire ndabibone ukuntu. Oya, hariho n'ibindi uvuga ngo ati nta ngorane hinge ndabishire ngaho, ndavyakiye, niyo wabimubonako uwo muntu. Urumva twese tugenda uko ubuzima burabandanya, kubera nta gihinduka. Igihinduka naco uramenya ngene ucitwarirako, aho ngene ucitwaririkirako, aho ngene ushobora kwitwara rirako. Amajambo manga nasobanuye, mugani mwanyumvise nuko bimeze. Kavideo karako. Rero ntibibagire kugira subscribe, comment, like, share. Vlog yo mu Burundi ubwo muragenda kuraba playlist aho ndayishizura ama video yose ivyo twagiye turakora hariya, kubera byari byinshi. Ntibibagire kukarungikira abagenzi bawe, kugira nabo nyene bashobore kuryoherwa, bagira umunezero nk'uyu wawe, hanyuma azosubira kubabona niyo ndababona. Peace. Ndambaye isaha ino munsi ndambaye neza, muriko muribaza ngiye nahandi ngiye kwisengera. Numva ni gushira Imana mu buzima,
kubera utayirondeye ntizokurondera. Ubuzima nuko icari co cose utakirondeye ntikizokurondera.